Uigenga hivi haukiongozi bakuzane pole pole, bakulete pole pole, pole pole. Ukiraho kingali yako tuzanire mutambikanye wiwe nawe tuletee mke wake naye pole pole naye ngenge tebuke pole pole iwe nyuma yake. Haleluya, amen. Cho tugire gusukia kwa mafuta umukozi w'Imana Safari. Kenya tunataka kumwangia mtumishi wa Mungu Safari mafuta. Nukumuha igikorwa cy'ubwunge. Ni kumpa huduma ya uchungaji. Ariko lakini mushobora gusanga atari byo bimugize gusa. Munaweza kutana sio ndio vinamjenga tu. Ushobora gusanga hari ibintu byamukoreramwo. Unaweza kutana piko vitu vinamtumikia muri twasomye. Biko mahivi tulisoma. Mwaka iki duhagurukije. Lakini sisi cha kinatushimamia. Ni kisonga. Yenye kiko mwanzo ubwunge ni uchungaji. Wewe Pastor Safari turakorobanuje amavuta ishengero rirorera kandi ushigikiwe n'abakozi b'Imana kugira ngo kibe ikimenyetso kandi kibe n'icyabona igihe cyose uzohaguruka amavuta yose azoka amashunguruka are mu mutwe kugera ku birenge nkuko byagenze ngo n'umwana bakitangiye imbere. Amen. Amen. Hallelujah. Akoze cyane. Wewe Zohabona Imana Ariera yakurobanuye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo ngure umudiyakoni mu ishengero ry'Imana kugira ngo korere abera bayo